Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru adahumuriza, ni amakuru ateye ubwoba, arabana n'ibiriko biravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya ashobora gutabwa mu mvuto canke se akaba yahunga igihugu, dore ko amakuru ariko aradushikira yemeza ko bimwe mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD byamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro udahumuriza ku bakunzi ba Ndayishimiye, akaba ari umwanzuro uvuga ko Ndayishimiye badashobora kongera kumushira imbere mu matora yimirije imbere ya 2027. Ibi byose bikaba byatumye Ndayishimiye agira ubwoba ku rugero rukomeye cyane, ndetse bikaba byatumye atangura guhungisha bamwe bo mu muryango we, ahereye ku bana biwe, aho avuga ko umwanya n'umwanya nawe n'umutambukanyi we bashobora gusohoka igihugu bagasanga abo bana. Ibi bikaba byerekana injyane ndetse n'akajagari bimaze igihe biboneka mu butegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse bikaba byerekana agashavu bamwe mu bagumyabanga bafisiye Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bavuga ko kuva yashika ku butegetsi icyo yakoze gikomeye ari ukubabangamira, ndetse ntanababangamire ku nyungu z'igihugu, ahubwo akababangamira ku nyungu z'umuryango we, akaba atarigeze akorera umugambwe wamushize imbere, ndetse benshi bakamwagiriza ibyaha bikomakomeye by'agacamurwe, aho bamwe mu CNDD-FDD bafise amabanga ahambaye mu gihugu bemeza ko bapfundika ingingo na Ndayishimiye ubwiwe, bikarangira umutambukanyi we Angeline Ndayubaha ahinduye iyo ngingo, aho benshi mu bihangange bemeza ko uyu munsi igihugu kiri gutwarwa na Angeline Ndayubaha aho gutwarwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi akaba aribyo byatumye bimwe mu bihangange bifata ingingo ikomeye cyane yo kumukura ku butegetsi ndetse no kumupfunga, canke se bakamugirira nabi nk'uko byagiye bigendekera ibindi bihangange. Amakuru adushikira akaba yemeza ko systeme yamaze kwemeza ko Ndayishimiye atagikenewe muri CNDD-FDD. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, turaza no kugaruka ku makuru ahambaye cyane arabana na Hussein Rajabu, ndetse tuze kubereka amakuru atariko ivumbi yerekana ko Hussein Rajabu yoba agihema umwuka w'abazima, ndetse ibyo yagiye akora mu myaka itambutse bikaba bigaragara muri ino minsi, aho amakuru adushikira yemeza ko mu bariko barahindura ibintu mu gihugu cy'u Burundi bashaka kubanza kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye arimwe na Hussein Rajabu ubwe. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane ko ryo keza ko gubyonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu Burundi dufise politike ishingiye ku migambwe myinshi, n'abarundi twigabuye mu migwi hisunzwe umwe wese umunyepolitike yumvamwo. Iyo migwi ikubaka imigambwe. Dufise abanyepolitike benshi bama babwira abayoboke babo ko ari bo ndongozi z'ukuri zikwiye guhindura ishusho ry'u Burundi. Ibyo bigatuma umunywanyi runaka ayoboka umunyepolitike runaka yumva ko atawundi numwe joshobora gutumbereza igihugu kiretse umwe ayoboka gusa, ku buryo ibyiza uwundi munyepolitike yokora umunyagihugu adashobora kubyemera ko ari ibyiza, kuko yumva yoba ahemukiye umwe ayoboka. Urwo ni rukundo ruhumye. Kurya biba mu bakunzi b'inkino, insinzi canke ubushimwe bitaronswe n'umurwi ashigikiye canke umukinyi akunda, ntiyemera ko ari byiza. Gukunda uwo canke uriya ni uburenganzira bw'umwe wese, ariko si ngombwa uwo ushigikiye abe ari we asumbya abandi ububasha bwo guhindura ibintu. Iyo utabyakiriye bikuberamwo inzigo n'urwanko binuka cyane.
hari umuryango umugabo n'umugore wari ukenewe muri sisiteme kugira bawuhe igikorwa cyo kuja kurondera amakuru yari akenewe cyane rwose kubwo igikorwa kidasanzwe cyari cimirije kuba. Uwo muryango byasabwa ko uzana ayo makuru uyakuye ku munyepolitike umwe yari akomeye mu Burundi. Sisiteme ikaba yari ifise amakuru w'umunyepolitike yizeye umuryango kuko bava ku mutumba umwe mu ntara ya ruguru. Nk'uko byabaye kuri benshi tutavuze amazina ariko biyizi, uwo muryango umaze kuronka ubutumwa uzaniwe buvuye kwa Hussein Rajabu, barahakanye bivuye inyuma bakoresheje amajambo adasanzwe ko badashobora kugira ico bakoze mu nteguro zirimwo uwo mugabo Rajabu. Kumwe n'ubu hariho abarundi bumvise iryo zina baca banyikirwa kubwo wa mutima twavuga haruguru. Uwo muryango wababwiye wazanye ubutumwa ko kubwo imvo eshatu badashobora kugira aho bahurira n'uwo mugabo. Zimwe muri izo mvu nizo benshi bamwankira gushika uyu munsi kandi atari icaha. Amaze kubwirwa ko wa muryango wakariye urarengwa ko ataco wokorana nawe kubwo imvo n'abandi bama bavuze, Rajabu yabwiye abo bari kumwe ko hariho abarundi iyo ushaka ko ukwemera kwabo kwiyongera ubereka ibitangaza bituma basigara basamye n'inkonda zigakoroka. Uwo muryango wari ufise umwana w'umuhungu yakunda ibintu byo gufata amashusho no gushushanya. Sisiteme yaciye ku nshuti zo mu yabaga gushika baramushira mu bashobora gutumwa aka na kariya. Hariho igikorwa c'iteka bamutumye mu kumugerageza ko yumvira kandi akirebutse agikora neza cane. Uwo mwana mu byiyumviro yari atandukanye n'ababyeyi biwe kuko ibyo ababyeyi biwe bahora umuntu we yabifata nk'ubujuju. Ari mu rwaruka rwinshi rumaze kwerekana ko Uburundi bushobora kuzoba bwiza buri mu maboko y'abafise amaraso mashasha atari ayashaje yanduye imigira y'ingwara mbi zazingamitse igihugu. Wa mwana amaze gusuzuma ko yoja mu bizigirwa yahawe akaryo ko kubonana na Hussein Rajabu imbona nkubone. Uwo musore byaramushimishije cyane kuko yahora abyipfuza bivanye n'amakuru abagenzi be bamuhaye kuri Rajabu, kuko bamwe muri bo bari bamaze kuyaga nawe abandi bamumenye biciye ku babyeyi babo. Nawe Rajabu akaba ari umuntu akunda cyane kuyaga n'urwaruka kugira arutegure mu mutwe no mu mitima ruzovemwo indongozi z'igihugu zibushitse zogera kuri kahise kukuri mu kwirinda kuzorwa mu mutego nk'iyo ababyeyi babo baguyemo. Muri ico kiyago c'uwo musore na Rajabu yamubwiye ko igitumye amutuma ko ari agashimwe ashaka kumuha kubera igikorwa bamuhaye yagikoze neza. Rajabu yabwiye umusore ko agira amuhe akazi mu biro by'umukuru w'igihugu hari mu mpera z'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Uwo musore byaramurenze, ibigumagumba biramubana byinshi, amasozi arakoroka. Birya nyine biba ku mugwaruka rwinshi iyo rwakiriye inkuru inezereje bidasanzwe. Uwo musore amaze gushika iwabo iyo nkuru nziza ayisangiye ababyeyi nabo baramwiyama ko badakeneye kumva izina ry'uwo mugabo mu rugo rwabo, ariko umwana arahagara ko mu kubumvisha ko atari ko abasaba uruhusha ahubwo kwari ukubamenyesha iteka agiye kuronka. Ababyeyi baramuharahiye ko Rajabu ari umutekamutwe akomeye urwango bafitaniye na Nkurunziza ataronka ingene asibira akazi uwo musore. Bongera bamubwira ko bivanye n'umugambwe abo babyeyi barimwo n'ubwoko bwabo bidakunda ko umwana wabo yakirwa mu kibanza nka kirya bisunze uko icuka ca politike cari kimeze. Nawe ababwira ko batazi Rajabu uwo ari we n'ibyo ashoboye. Haheze iminsi ibyo bibaye, Rajabu yarakuye wa musore ku telefoni amubwira ko agira amuhe urupapuro rumuhesha akazi mu biro kwa Nkurunziza kandi ategure umutima kuko azoca aba umukozi w'umukuru w'igihugu bwite atawundi azoba amufise ko ububasha. Wa musore ageze gutyo abona Rajabu amurungikiye ifoto yiwe ari ahantu mu kaguriro supermarché. Amubwira ko igisigaye ari ukuja ku kirimba kwa Nkurunziza akavuga ko afise amakuru ya Rajabu gusa, ibisigaye bizoca byikora. Amubwira ko umugambi niwagenda nk'uko uteguwe azobwira Nkurunziza ko afise agashirahamwe gato kurwaruka bafashanya muri uwo mwuga wo gufata amashusho
no gushushanya urwo rwaruka ruba mu gisagara ca Dar es Salaam ari rwo rwabonye Rajabu ariko aragenda mw'ibarabara bamuja inyuma gushika yinjiye muri ako kaguriro baca baramufotora. Azobwire Nkurunziza ko igituma yashimye kumuha iyo foto ari ukubera we n'ababyeyi biwe banka urunuka Rajabu nk'umuswahili mubi bipfuza ico mubakura kuko nubwo mudasangiye ubwoko n'umugambwe ariko musangiye umwansi umwe ari we jewe Rajabu, ibisigaye bizoca bigenda neza. Bwatevye guca wa mwana azindukira ku kirimba, ahageze abajejwe umutekano bamubaza ico arondera ababwira ko yari aje kuraba umukuru w'igihugu amufitiye ubutumwa bwihuta. Baramubaza ko afise ubutumire ababwira ko atabwo afise, baramuhakanira ko bitoshoboka ari ngombwa asabe umubonano ababijejwe. Wa musore yanka kugenda uko aca ababwira ko azi neza ko muri biro hari uwoshikira umukuru w'igihugu baze kumubwira ko afise amakuru adasanzwe yaho Hussein Rajabu ari niyashaka kuyamenya azomurondere. Bacumva iryo zina bacanacanye ko biruka gutanga ubwo butumwa, abandi bamuzanira ikaramu n'urupapuro kugira abahe umwidondoro naho bamusanga aca arigira. Wa musore yararindiriye abona ntawumuhamagaye ku telefone abona burije aja kuruhuka. Mu masaa sita z'ijoro umunyezamu w'iwabo yumvise abantu bakorokeye mu rupangu, arabye abona n'abasirikare bambaye ibigwanisho bikomakomeye. Baramuhumuriza ko atanabi bamwipfuriza ahubwo bari kumwe n'umushitsi ari kwibarabara yugurure umuryango yinjire. Umunyezamu n'ubwoba n'akantu yaruguruye kuko yari yamaze kubona ko kabaye. Haca hinjira umuduga umwe aza abona harimwo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubwiwe. Niwe yashoboye guhumuriza wa mutama w'umunyezamu birakunda, amusaba ko yovyura Serugo buke buke. Serugo amaze kumva ko umukuru w'igihugu yiyiziye yaciye yiruka kubyura wa musore kuko yaciye amenya ko bya bintu byakomeye. Wa musore nawe kubera ubwoba no kutemera ibibaye yagwanye arondera Rajabu ku telefone ngo amubwire ibibaye kugira amubaze ingene yifata kuko umukuru w'igihugu kumusanga muhira ntiyari abyiteze. Yarondeye Rajabu ntiyamuronka, umwana ararya umutima amenyo aragenda. Abari muri iyo nzu bose baratekewe n'ubwoba kubona umukuru w'igihugu abagendera giturumbuka mu gicugu kandi bazi aba aribo naho bahagaze mu bya politiki. Ariko Nkurunziza yarabahumurije arabayagisha neza ubwoba burahera. Arababwira ko aje kuraba uwo musore wabo kubera hari ico bariko barakorana mw'ibanga. Abasaba imbabazi ko abagendeye bwije byatewe n'akazi kamubanye kenshi. Ubutumwa bw'uwo musore bwamushikiriye amasaha yitereye. Niko gusaba ababyeyi buno musore ko bomwizera bakamutiza uwo muhungu wabo bakajana. Arababarahira ko ataco aba azomubasubiza. Bukeye ayagayaga nabo kubera bari mu bumvise iyo byavuye ntibahakanye. Umusore ajana na Nkurunziza. Bageze muhira kwa Nkurunziza amubwira ko bivanye n'amakuru avuga ko afise bitari gukunda ko amureka akarara iwabo kuko Rajabu afise amatwi n'amaso hirya no hino yoraba nabi bomunyuruza azize ayo makuru. Aramwereka aho aryama ko ayo makuru bazoyayaga bukeye. Wa musore ntiyagohetse yaguma asubiramwo bimwe Rajabu yamubwira kugira azobisubiremwo Nkurunziza ataco yibagiye. Agize uku yumva nk'isaha 9 z'ubuca Nkurunziza aradodoye ku cumba uno musore yari aryamyemwo. Abwira uno musore ko byanse ko atora agatiro kubera kwiyumvira urya mugabo Rajabu ko atorindira buce amubwiye ayo makuru yumve uburemere bwayo. Wa musore aca asokorora telefoni amwereka ya foto. Nkurunziza amubaza iyo yayikuye nawe amwiganira bimwe Rajabu yamubwira. Iyo foto Nkurunziza yarayirabarabye umwanya utari muto yagura zoom agabanya. Niho yamubaza ko iyo misore bakorana iri i Dar es Salaam yoba yabonye aho Rajabu aba. Nawe amubwira ko batinye kumukurikira kuko yari afise abamugendanira babiri byaboneka ko ari abasirikare bari guhava babagirira nabi. Nkurunziza acamubwira ko kuva uwo mwanya nyine abaye umukozi wiwe.
amubwira ko agiye kumutegurira uburyo bw'amafaranga bwose azokenera kugira iryo shirahamwe ryiwe ry'ibanga rikore neza, kuko amweretse ko ashoboye akazi gusumba iperereza ry'igihugu ryirirwa rirarya amamiliyaridi y'amafaranga ariko bakananirwa kumenya aho Rajabu aca n'ibyo arimwo. Umusore nuko yabaye umukozi adasanzwe w'umukuru w'igihugu. Inyuma y'umutaga Rajabu yaramuhamagaye amubaza uko byagenze, kuko hariho abo ku kirimba bari bamubwiye ko wa musore yakiriwe. Umwana yamushimiye cyane, ariko Rajabu amubwira ko ashaka kumutuma igikorwa ca nyuma, ibisigaye nawe agende yirire udufaranga tw'igihugu n'abandi bariko bayarira ubusa. Kubera yari yahawe uruhusha rudasanzwe n'umukuru w'igihugu rwo kwinjira mu biro iwe atawe arinze guca ko bivanye n'ico gikorwa yari ayahawe, uwo musore systeme yamuhaye udukoresho twa none dufata amajwi n'amashusho, bamubwira aho yodushira muri kirya kirimba. Gushiraho utwo twuma nk'utwo kandi hasanzwe hariho abajejwe gutanga amakuru kwari ukubera hariho telefoni abategetsi bo ku kirimba bakira ari bonyine, ntihagire uwumenya ibyo ari byo. Ibyo Rajabu yabikoze kuko hariko umugwi wari urongowe na wa munyepolitiki yari akomeye mu Burundi yigeze kuramuswa amabanga akomeye mu ntwaro ziheze, yahenda Nkurunziza ko bariko bafashanya guhiga Rajabu, mugabo ari uruyere rwo kugira aronke uko yiyegereza Nkurunziza amwizere maze azomukorere ikibi, baronke uko bashikira ubutegetsi bazungurutse ya systeme. Nukuvuga ko hariho imirwi ibiri itemera ibyo Nkurunziza yakora, ariko idasangiye intumbero ku buzima bw'igihugu. Yabajije n'umusore ati wabonye ingene Nkurunziza ata umutwe n'ubwenge iyo yumvise umufasha kumenya aho ndi? Wabonye ko yamaze kugira umwizigirwa akomeye atazi n'uwo uriwe? Nico ushaka kubera gusa wamweretse ko ushoboye kumenya aho ndi. Wowe rero nuko uriko ukora systeme izwi ko ashaka guhindura ibintu mu buryo bwiza. Hariho abandi bamaze kumenya iryo banga ko Nkurunziza umubwiye ibijanye na jewe aca akwakiriza yombi, ariko bobo bashaka kubikoresha mu gusambura igihugu. Tugaruke ku babyeyi buno musore, ibyo babonye byabasize ubwenge bwatakaye. Baribajije ubwoba bwa Rajabu barabubura, kuko yari ahejeje kubereka ko ari igihangange. Bahavuye bagondozwa nabo yaremera guhambya abandi mu gukora hamwe intumbero za systeme. Nabo bahavuye bahabwa igikorwa cyo kuja kudaha amakuru y'ibanga mu kagwi ka wa munyepolitiki akomeye yashaka kwiyegereza Nkurunziza kugira systeme imenye imigambi afise mu ko kwigeza Nkurunziza. Uko niko uwo muryango w'iteka wafashije bikomeye systeme gushika aho hashizwe ku migambi ikomeye. Abatari bake babonye imigambi benshi bahora bibaza ko naho byogenda gute itoshoboka, ariko kubwo ubwenge bw'inyamutege byarakunze. Tuzirikane ko ibikorwa bya systeme bitihutishwa kuko byisunga ikirangaminsi n'ibiharuro bya politike ihanitse. Iyo uwo canke uriya ari umugorane zo kurara yubitse umutima ku kirango canke abana bakamuririra mu maso adafise ico abahamikisha, ntibyotuma integuro z'igihugu zo kuba na kazoza zicishwa ku biti n'amabuye kubera uwo muntu umwe canke babiri. Inkono ya systeme izohira igihe ntizohira inzara y'abantu runaka. Gusa igihari nuko ibintu bigiye kujya ku murongo. Ndashimiye yamaze gushirwa ku ruhande, ndetse systeme yamaze gutegura uzamusubirira nawe, kubera ko azi systeme uko ikora, akaba yatanguye guhungisha bamwe bo mu muryango wiwe. N'amakuru tukibandanya gutoza uko tumenya bishasha, niko tubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.